Ishirahamwe yo gutumatumanako amakuru limitere ryarahimbaje isabukuru y'imyaka 11 rimaze rirangurira ibikorwa vyaryo ku butaka bw'u Burundi kuri uyu wa 19 Kigarama 2024. Abubakwa batandukanye bari baje kwifadikanya na limitere mu guhimbaza iyo sabukuru uhereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, umushikiranganje ajejwe itumatumanako no kumenyesha amakuru Leokadi Ndacayisaba, abarongoye amabanki n'amamicrofinance n'abandi bari mu gisata cy'itumatumanako ry'amakuru. Ijambo ryikaze umuyobozi mukuru wa Limitel Fan Trong San akaba yarashimiye vyimva mutima leta y'u Burundi n'abarundi ukungene babashigikira. Imbere yo kumenyesha umuvuduko wa 5G bimirije kuzana uyu mwaka ugiye gutangura wa 2025, umuyobozi mukuru akaba yibukije ko uyu mwaka ugira urangire wa 2024 bashoboye gushiraho application ihambaye bise My Limitel ifasha kubijanye no kuriha ibidandazwa, kwinezereza no kuronka amakuru ku muvuduko utagabanije. Ngishirahamwe limitere ririko rirashigikira leta y'u Burundi mu bikorwa vy'iterambere, aho bavuga nkaho batanze internet ku buntu ku mashure 261, amavuriro ya leta n'ibibanza 40 no mu mazu yo gukoreramwo inama hifashishijwe amasanamu y'ikibiriraho video conference mu rurimi rw'igifaransa, guterera kubaka ikibuga stade Intwari, gushigikira ihiganwa ry'igihugu umupira w'amaguru y'abakenyezi, hamwe no gushira mu ngiro umugambi wa natwe dutera imbere mu gufashanya na leta y'u Burundi kugira haboneke amazi meza n'ibindi. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutumatumanako amakuru Leokadi Ndacayisaba yari yitavye ivyo birori, yarashimiye shirahamwe limitere giyemeje kuzana imitahe mu Burundi no kuba ari ryo riza kwisonga mu vyo gutumatumanako. Yarongeye ati naho ivyo vyose vyakozwe, abene gihugu bavuga ko ibiciro vyo guhanahana amafaranga biri hejuru ndetse na internet. Akaba yasavye iyo shirahamwe ko boraba bagakora ibishoboka vyose neza kugira abantu babandanye bahurumbira iryo shirahamwe. Inyuma y'ivyo birori bakaba baratanze amapikipiki ku bantu babiri batsinze biciye muri application My Limitel. Ciza Jonathan yatahukanye ipikipiki wo mu ntara ya Muramvya, akaba yahamagariye abandi gukoresha iyo application kugira babandanye biyorera utuganuke dutandukanye. Ruhande rwanje ndanezerewe cyane gose kandi ndashimiye societe ya Limitere yiyumviriye gukora iyi application, yayikoze hageze cyane kandi ni application nziza cyane iryoshe gukoresha, uburyo bagusaba kuyikoresha mu n'ibintu byoroshe cyane gose. Iyo application nta wogira ubwitwazo bwo kuyikoresha kubera ko iri mu ndimi zitatu kandi umuntu wese ashobora kuyikoresha mu rurimi rumubangukiye ashobora gutaha. Ni application nziza cyane irimo utuganuke twinshi gose, tuganuke two gutumatumanako amakuru kayaga n'inshuti n'abagenzi, imiryango bamukorana mu buzi, byoroshe cyane gose. Urashobora no gushiramwe amayinite ukoresheje amakarata canke ugaca kuri Limikash direct. Urashobora kandi no kwinezereza ukaraba indirimbo, amafilme, ivyo byose kandi biri muri za ndimi zitatu: Kirundi, Igifaransa n'icongereza. Ni application iryoshe gukoresha kubera ko naho uri kurinezereza urashobora kwinezereza bigahereraho, ariko yoyo ntuburi kurinezereza gusa, urinezereza kandi ukagira kukunguka. Notumira rero abanwanyi bose bari Limitere kubera ko Limitere irazwi ngaha mu Burundi, ikorera
hose yarashitse nta munyagihugu atabizi nobatumira gushiramyo application ya Mailimitere iroroshe cyane gose gukora hanyuma uburusho bazogenda babubona. Mwomenya ko shirahamwe Limitere ryatanguye gukorera mu Burundi kuwa 19 Kigarama mu mwaka w'2013. That's